reka ntangure ndakuramsa wotanguranye nanje muri kino kiganiro. Big up sana kuroza umaze kora subscribe ngaha kuri Amasinzo TV. Imana ibane nawe. Today is another day. It's a beautiful day. Ndi kumwe n'umunyamateka nizeye ko amaze kumubona ngaha kuri screen za Amasinzo TV mwite two ball anicet. Ibintu ndakubwira ko bimeze fresh sana. My brother, inakuwaje bro? Fresh kabisa. My brother, waberewe cyane bro. Thank you very much. N'ubuntu bw'Imana ci. Ego. Kabisa. Cyane. Uri umuntu uri serious my brother, ubona ko uri umuntu w'umushinga nta. Reka ndakwita umushinga amateka bro. Yeah, thank you. Urakoze cyane. My brother, agenda kuzi nk'umuririmbyi, ariko hari abantu benshi ari ryo ryambere bakubonye ngaha kuri Amasinzo TV. Wo kwibwira abantu mere ko badukurikirana, bari baragukurikirana muri no mwanya ngaho kuri Amasinzo TV bro. Yeah, nkuko bisanzwe akazina kiwanje bamenyereye abavyeyi niyo gusenganisa kabisa. Yeah, mugatwinze muri mu muzika nawo ni two bar anicet. Yeah. Two bar anicet. Yeah. Kabisa. Ego. Akazina k'abavyeyi ni anicet. Niyo gusenganisa kabisa. Yeah. My brother, ndifuza kutubwira watanguye kubona ko oja muri music ryari bro? Yeah, kwanza muziki natanguye kukunda cyane nkiri mutoyi. No kuvuga umuziki ukuntu nkiri muto nkifise nk'imyaka nka 12 natanguye ngenda mu mana ni mu bukumbi bijya mu mavideo. Yeah, ngiye mu mavideo nkabwira urya Roreza nkabwira ati ebana ati shiramwe umuziki uyu n'uyugezweho usohotse nkemera nkari amajana 2 kabisa. Yeah, ukari amajana 2 kugira ngo akwereke ko muziki ugezweho. Yeah. Urumva bijya byo gusiramo amayigizo n'ibindi akavyiyoza kashiriramo imiziki 3-4 nka muri amajana 2 je nkaca nta kabisa. Yeah, kugira naho ninzire kuri micro nyene ngende muri studio ndirimbe neza. Harabaye sikera cyane ni kuvuga tare 13 cuku kwezi nyene niho nzoba nkwiziza umwaka ninziye muri studio. Yeah. Unje muri studio ku mwaka uheze mu 11. Yeah. Bica bigenda gutire vyabandanije biza bro no musi urumuririmbyi dusanzwe tuzi ngaha mu gisagara cyacu ciza cya Rumonge. Two ball anicet. Uri kuraza ndifuza kutubwira. Uri kubona gute no muziki mu gihe atari gihe kinini yumazemwe bro? Yeah. Uri kubona gute? Ni kuvuga je nk'ikuruhande rw'iwanje nabona ko muziki uri kuraza neza cyane. Ego kuko bivanye n'urugero ngeze ko nigihe natanguye nkinza muri studio mbona ko ari urugero rwiza cyane na cyane nemera nk'abafana biwanje abashabiki ko umanya n'umwanya ashobora kubarekurira ikintu gishasha. Yeah, ikintu gishasha kabisa. Ni kuvuga mana citege my brother. Nawo tubwira citre y'ico kintu no kuvuga n'ikigoma kizoba kimeze gute citwa gute my brother? Yeah, ni kigoma kiri mu bwoko bw'amapiano. Yeah, ni kigoma kiri mu bwoko bw'amapiano kweli. Nki ku majambo make ngerageze nkivuga mu majambo nk'abantu usanga baguconganisha n'umuryango bibaza ngo hari inyungu bazoronkamwo mugabo nta nyungu nimwe bazoronkamwo. Ubone kwivugira kugira ngo bateranye n'umuryango wawe kugira bibaza ngo bazoronkamwo ikintu na kimwe mu muryango kumbe nta kintu bazoronkamwo. Ubutumwa bukomeye no kuvuga ni kubwira abantu bashaka kwinjira mu bitabaraba bo babandanye barabana n'ibibaraba. Barekane n'ivy'iwanje canke barekane n'ivy'uyu n'ivy'uwundi. Yeah, tuyitegane na video my brother canke zo zari audio. Yeah, thank you. Kweli novuga ko izo zari audio kuko sindagera shika yaho no korana na video. Yeah. Ni buke go. Nukuvuga two ball uti ntiharagera ukora video ariko nibaze ko vuba cyane uzotumenyesha igihe ukazoduha karirimbo kari kumwe na video. My brother, ndifuza kutubwira umuziki muri rusangi uri kubona gute nka wewe wahani wacu mu Rumonge? Umuziki wari wacu mu Rumonge muri rusangi uri kubona gute nka wewe? Uri mushasha, abaririmbyi ubona bavyifatamwe gute, mwakirana gute? Mbega abaririmbyi muhora muja hamwe bakaja hamwe namwe bwa new generation nabajya abandi novuga bamaze ibihe bitari biki ngaha mu muziki mbaba muhora muja hamwe canke barabakumira? Yeah, no kuvuga mu majambo make mu muziki wanga mu Rumonge na cyane nkuko nakubwiye ko je mu Rumonge mu muziki natanguye nkiri mutoyi cyane ngenda nakunda umuziki
kugira ninzire muri stage, kugira ninzire muri industry y'umuziki nuko nabonye ko ndabikunze cyane haca ngenda nakurikirana n'abantu bamwe bamwe. Nk'ikibazo warumbajije no kuvuga mu basani bangaha mu Rumonge, nk'abantu bamwe bamwe babasani barashyamwe ibintu by'umugaro kabisa. Barashyamwe ibintu by'umugaro. Uhamagara musani kanaka ati ngo dukorere hamwe canke ngo dukore ikintu dupange ikintu cy'imbere kazoza, akwereka ibindi akakwereka umugaro, akabona kumengo arashoboye kumbe ntaharashika nawe nyene. Ya no kuvuga hariho amagroupe menshi, hariho amagroupe menshi turukiyemo twebwe basani bangaha mu Rumonge. Ayo magroupe mbere mpaye ndaraba nk'amagroupe amwamwe ari nka jewe narakoze groupe noca ndarifuta, kuko hariho groupe zimwe zimuheruka bazikireya ugasanga ari na cocote. Nukuvuga nta munsi numwe bazana ubutumwa, bazana mu ikintu kizima, bazana mu ibintu biheze biraje. Urumva bijya biherera hariya nyene kuri uwo munsi ubona biravumye, ukavuga ati yani ngoma ikivume ni vuvu kini haoni imefikia wapi, no. Nukuvuga ni bavuga ngo umuvuduko w'isake ntuyibuza kugira batanga bavuga ati umuvuduko w'isake ntubibuza guta amavyaka mu sinzi kabisa. Nuko my brother, ndifuza kutubwira mu baririmbyi ba hano mu Rumonge nuhe muririmbyi nka Tubor Anicet akunda canke nuhe muririmbyi novuga wakuze ukunda canke wakuze wumva haba ngaha mu Rumonge? Ndiko mvuga cyane ngaha iwacu mu Rumonge. No kuvuga nkangaha iwacu mu Rumonge umuririmbyi nakunze nkunda, nakunze umuziki, nakunze umuririmbyi Musamariya. Musamariya naramukunze. Hanyuma ni undi musani nakunze umusani wa Flavor Band. Musani wa Flavor Band naramukunze cyane. Nani Sadam. Professor. Namukunze cyane bivanye n'ukuntu je aho narindi maze gushika ngaha mu Burundi namubwiye aranyakira cyane, aranyibuka, aranyereka ati bana rero mu muziki bigenda uku, ukagenda uku polepole ugashika ku ntambwe kanaka uba ugomba kwifuza gushikako. Kabisa. Nukuvuga hari ibintu rimwe na rimwe usanga abantu twirengagiza, ariko uravuze ikintu gikomeye ati je nganda akunda umuntu. Kuvuga umuntu umukunda ukamubwira ko umukunda kihari bro, kabisa kirabi cyane. Kabisa. My brother, ndifuza kutubwira ni zihe ndoto canke nibihe vyifuzo ufise muri uno muziki? Ni kuvuga ivyifuzo vyiwanje, ndifuza kuba mbona ko nokorana n'abandi basani bo ku rwego rwo hejuru, umuziki wanje nkabona ko wasice hejuru, ama video nkabona ko nkoza ama clip ameze neza cyane. Kabisa ari ku rwego rwo hejuru, tumubona nka Diamond Platnumz. Thank you. Ari karakora ama festival y'Ubugesera. Kabisa. Tubor Anicet, ndifuza kutubwira my brother, turi mu mpera z'umwaka, twitege Tubor Anicet mu yihe shusho ku mwaka utangura? No kuvuga nk'ikuntango y'umwaka, no kuvuga ho hazusika ku mwaka nare kwico kintu canje. Mu ntango z'umwaka nuko ndifuza ko neza na neza indirimbo nzohera ko y'intango yo mu kwezi kwa mbere dufate canke mu yanda mezi izoza ari video. Kabisa Tubor Anicet. My brother, ndifuza kutubwira rero my brother, uratwemereye ko mu ntango z'umwaka uzotuzana indirimbo video izo bimeze neza. Ndifuza kutubwira uronka ubutumire bw'abantu bategura ibiteramo, nimba wari uburonka muhora muvugana gute? No kuvuga je rimwe na rimwe ndaburonka ubutumire, nkuko keshi umuntu navuze ko mu ntango ntari nzira munani ntarashika cyane, atagihe kirekine ndamara mu muziki wangaha mu Rumonge. Ubutumire mpora ndaburonka, kandi ubutumire mpora ndaburonka bukomeye. Mpora ndaburonka rimwe na rimwe, sisa hari gihe ntabugenda ko bivanye n'ukuntu urya yantumiye adashaka kuzogira cya kindi cyo kuvuga ngo uwe kuhezeze kuririmba tora gasabuni kawako canke titora gasoda kawe. Keshi je mu majambo make umaze kuntumira ukambwira ati bana ati ingo dukorane show kanaka, nkabwira ati nona gasabuni kiwanje canke gasoda kiwanje nakahe, ntumare kumbwira ncamona kumengo turiko turakora
atakintu kiri imbere yacu twebwe abasani. Yeah. Nukuvuga wowe uriha agaciro we nk'umuririmbyi kuko ni wowe kukiha utakihaye nta wundi muntu yo kaguha kabisa. Dusa n'abarangiza ikiganiro rero my brother, nakaye kajambo ubwira abantu bari kwadukurikirana ngakwe Amasinzo TV. Yeah. Nukuvuga kajambo no babwira babandanye bakurikirana Amasinzo TV kuko niko mpande araba niko kazoza kacu kangaha mu Rumonge nkikubasani bamwe nka message no baha sinovuga ati bagende bagara kuko nta umenya kazoza k'umuntu kuko nta uvuka rimwe ngo mwatembe nta mu Giswahili bacha bavuga pole pole ndomwendo kabisa. Slowly kabisa. Ucyumva ko nakongereza rimwe dukunda gucisha mu kugira ngo ibintu bigende neza. Abashaka kuronka Tubal anicet bo muronka bigenze gute n'izihembo gukoresha ushiraka ibikorwa byawe? Ni kuvuga nakoresha TikTok wanditse Tubal anicet, winje kuri YouTube ukandika Tubal anicet, Instagram cyandika Tubal anicet, hose urabona ibikorwa by'iwanje. Tubal anicet rero bibabwire mu majambo ukuntu bashobora kuvyandika. Tubal anicet nukuvuga uratanguza biharuro bibiri ugaca wandika bale nukuvuga BAL anicet nyene mu Gifaransa. Reka ndagushimira my brother akira bitanu maji. Kabisa. Thank you. Uyu twari kumwe ari Tubal anicet neze kwajeje kumubona. Imana kiguhezagire wabanye natwe. Jewe ni Arjo promoter. Misa connaisseur noir africain. Enfant noir ambassadeur muhuze ndabidadanure. Misa kampinzani nako sinokibagira. Jabless kuri udangeshanye kudukurikirana. Jabless kuri wamudufatira amasanamu. Jabless mani bane nawe.